turasoma Mubangutsi umusomyi rero washitse sawa. Tugiye gusoma ijambo nyamukuru kandi teme dufise niyo nyene ni bandana. Amen. Bandana. Hallelujah. No, hari misozi imbere yawe utegereza kugira ante. Naho yeriki hagati imbere yawe utegereza kugira gute. Naho yabatani kwa subiranije utegereza kugira gute. Naho bavuze ko birakunda utegereza kubandana bizina. Reka guhagarika umuntu. Dusome mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ndagabanya ngo Isaka atera ishami Abafilisitiya 15 bituma basibya amariba yose bayoza ivu ayo abantu base bari baribye mu gihe cyase nyene Aburahamu maze Abimeleki abanya Isaka ati gera tuvemo kubura turuta. Nuko Isaka avayo ashinga amahema yiwe mu kabande mu kibande cy'imbere abayo. Isaka asubiza yamariba Shaka ugezaho twari kuri ijambo rivuga ngo bituma basibya amariba yose bari barasize n'ivu. Subiramo ko umurongo wa 15 bituma basibya amariba yose bayoza ivu ayo abantu base bari baribye igihe cyase Aburahamu nyene. Maze Abimeleki abanya Isaka ati gera tuvemo kubura turuta. Amen. Naye majambo ngomba ko dusangira uyu no witwa Isaka, kandi Isaka yahuye n'ibintu bikomeye cyane. Isaka usomye hejuru ku majambo abanza umurongo wa mbere ngo yagize umugisha mwinshi, aratera ibintu biratera imbere, ararima aritabwa n'ibintu bigenda neza. Uhereye mbere ku 12 hejuru gato urasasoma uwundi mwanya kubera iyo ngomba kumurikira. Ibintu biragenda neza, aratera imbere, araroranirwa, ibintu byose birakoreka, ariko ngo bica bituma bamusubiriza amariba, baranononera ibyo ariko arakora. Mu bisanzwe umugisha rero utera ishami abavandimwe biwe, abagenzi biwe, inshuti ziwe bizana ishami. Inyuma yo kuzana ishami batarahaguruka gusibya amariba. Yesu adufashe cyane. Acaga mu rugamba rukomeye cyane, ariko ijambo rufise nibwira ngo bandana. Imana ishimwe cyane. Bafatira barabisibya, ahura n'ingorane nyinshi, barasibya ariko arabandana. Imana ishimwe cyane. Arabandana. Hano usomye neza yinjira mu mwisha, bikagakwarira ko umugisha ufise cyane. Ibyo wewe ubona uri kuracamo ushobora kuba utazi igituma intambara urimo aho ziva. Nta handi ziva mu mugisha ufise, n'isezerano ufise. Imana idufashe cyane. Icyo uri muri wowe, icyo ufise muri wowe, icyo ugendera, icyo ugendana, icyo Imana yavuganye nawe naho kitaraja ahabona, nicyo kiguteza ingorane. Niwo mugisha wawe, urafise umugisha utaragaragara. Ndabibutse ko iyo umuntu afise umugisha urashobora kuba ugendana umugisha mugabo utaramenyekana, ariko hari abandi baba bawubonye.
kugurisha ariko utarajya ahabona wowe ntumenye ugahura n'intambara nyinshi ariko hari abandi baba bawubonye akarorero Mose akivuka ukuvuka kwiwe kwabaye uko intambara zikomeye cyane ivuka ryiwe ryahuye mu buryo buteye ubwoba mwibuke ko yarwanijwe no mu kuvuka kugera no ku rugero avukira ahantu hatariho mbere ahakwa no kwicwa imbere yiwe hari itegeko ry'uko bica abana b'abahungu kugira ngo Mose apfiremo ni ukuvuga ngo kujya kwicwa abana b'abahungu ngo bapfe ntabwo bari abahungu bose baronderwa haronderwa Mose kuko yari afise isezerano ryo kuzoyobora Abisirayeli. Imana idufashe cyane baca bashyiraho impamvu yo kubiga abana bose b'abahungu bisigura ngo mw'isi y'impemu Satani yari yabonye icyo Mose azobara ashaka kukimigira mu benshi ariko ijambo mfise ni bandana. Haleluya. Icuri uyu munsi intambara uhura nazo abagaragaza uhura nayo uko yoba ari kose arafise ikiyatera rimwe na rimwe hari igihe ava kuko Imana yavuze ku buzima bwawe. Yaba ni nk'abo baheye. Haleluya. Nimba hari igeragezwa winjiyemo atari we waryugururiye, nimba hari igeragezwa winjiyemo ritavuye ku byaha uri kurakora, bandanya tekana b'amahoro Bwana hari icyo ugomba kukwereka bishobora kukwinjiza mu isezerano ryawe. Nariko ndabona umuntu hari isezerano afise ariko atazi, hariho umugisha afise ariko atazi, ariko hari abandi bawubonye imbere y'igihe abo b'abadayimoni nibo batangura kumenya ibyo utaramenya. Mwumvise ko Mose yahuye n'igeragezwa akatabwa mu kiyaga azira isezerano afise agahakwa kwicwa mbere hariho n'ababaye kumureka imitima baba barapfuye bazira we, ariko ndashima Imana yabize abari Abisirayeli igihe cyose Farawo yasizeho abagore baza kubiga abana b'abahungu kugira ngo Mose atabagwe. Imana yahagurukije marayika ikorana n'ababyaza. Uyu munsi Imana yahagurukije marayika Yosefu kugira ngo ashobore kubohora ababoshwe. Haleluya. Cyo gituma abantu bagengana ibintu bimaze imyaka 15 bariko baratabarwa kuri iki gicaniro. Imana yari yabonye ko igihe nk'iki hari indushi, hari abananiwe, hari abagowe bazotabarwa ahantu. Haleluya. Mfasha tuduze icyubahiro cy'Umwami. Haleluya. Haleluya. Rero Imana yatabaye abo bari kumwe na Mose. Reka sibe yatoye mubwire ko mu gihe cyose icyo ufise kimenywa hari agakiza. Yesu wagiye kuvuka umuntu wa mbere yatangiye kubimenya ninde? Abibwiwe n'iki? N'abari bariko bararongora bari inyenyeri z'abayishuye abanyabwenge b'ibyanditswe barabimenya batangiye gufata ingendo baca babimenyesha Herode. Herode aca arabimenya. Herode niwe yavuze ngo genda mumushikanire, nimwashikayo nanjye mumbarire nanjye nze kumushikanira. Ariko ni kwari ukumushikanira kwari kugira ngo bamushakiranye, ariko Imana yo yari yamenye ko Yesu hari ikintu azanye. Yabani ntabwo bateye ibindi. Haleluya. Umurasi niwo wambere atsi inyenyeri yawe, umupfumu niwo wambere atsi inyenyeri yawe, Shetani niwo wambere atsi inyenyeri yawe. Intambara uri kuracamo zo kurogwa nta kindi uri kurazira, uzira icyo Imana yagusizemo. Umwana nibamuroga nta kindi azira, azira icyo Imana yamusizemo. Nimba uvuka uri umunyamasezerano uzohura n'ibibazo bikomeye kugira ngo bahagarike isezerano, ariko ndakubarira kugira gute? Bandanya. Tucyubahiro. Haleluya. Isaka ayana afise iryo sezerano. Isaka mushimane yahuye nazo za mbere zikomeye cyane.
Egiputa birashoboka ko hari ibintu uri kurakora bigusubiza muri Egiputa icyo bikora kugira ngo ubandanye ntubandanye muri Egiputa ahubwo ubandanye mu isezerano ryo kubaha Imana no kuyubahisha. Haleluya haleluya. Bikora kugira ngo bandanye ntabwo bandanye mu busambanyi muri masiko bikora kureza ntabwo bikora bandanye kuba icupa wiyongera n'ibindi wiyongera n'ibindi ntabwo ubandanya kuri urumogi ubandanya n'urundi oya ndakubwira ngo bandanya mu byizigiro byo kubahisha Imana kubaha Imana n'abakozi b'Imana kugeza ubu inyuma yo kubaha hari ukugirwa neza n'Imana. Egiputa n'imica tuvuga ibyo Isaka yahuriyeyo nabyo ariko si byo nshaka kuvuga. Nagomba mvuge niwagomba kuba mu bushobozi bw'Imana hari itegeko utegerezwa kugendera kandi ukabamo mu Isaka. Isaka Imana yamuhaye itegeko ryo kutaja muri Egiputa arireba. Umukristo wese agomba kuba mu buntu bw'Imana hari itegeko ntarengwa ategerezwa kugenderamo. Iri jambo rirakumvise neza. Iri jambo rirakumvise neza. Umukristo umwana w'Imana umukozi w'Imana umunyamasengesho umuririmbyi uwitwa ngo yarakijijwe hari amategeko utegerezwa kugenderamo niba ugomba kuba mu isezerano ry'Imana niba ugomba kujya ku byapa by'ibyapa byo mu ijoro hari itegeko utegerezwa kugenderamo. Yesu adufashe cyane. Reka ubwami bw'Imana si ubw'amajambo ariko n'ubwije nubwo ubushobozi ariko kandi nubwo bushobokera harimo amategeko. Mbega ubwami ntibugengwa n'amategeko ya Yesu. Ubwami ntibugengwa n'amategeko cyane ikiranga ubwami n'amategeko nicyo gituma Imana hari ibintu yasizeho kandi ibyo nibabirenga uzohura n'ingorane zikomeye cyane. Akarero ndabona uwitwa Samusoni Imana iramurobanura imuha ubushobozi imuha ubwiza bw'Imana imukoresha ibikomere imuha faveur iramubwira ko ashobora gukoresha ibitangaza n'ibimenyetso ariko kondisiyo iramubwira ngo uyu mushatsi ntuzowume iramuha amakondisiyo ntarengwa. Imana imufashe cyane. Uzushira umuziro ntuzushire inzoga ku munwa iyari kandi bigira gatatu ntuzuvuge naho ingozi zawe ziri. Ibyo byari kondisiyo yarahawe Samusoni. Shetani yamenye ko Samusoni ari umunyenkomezi aravuga ngo tumushobora gute reka twemere tumubike Delila nagomba yakubarire Shetani yabona inkomezi zawe azotana umugenzi azotana famiye azotana umuntu aguca mu mizi atakindi kimuzanye ari kugira ngo amushikire kugira ngo ashobore kugumana inkomezi zawe. Iryo jambo ntibatumvise neza. Yesu adufashe cyane. Samusoni yaragiwe ngo ntakarongore umukobwa w'umunyamahanga kiretse uwo mu bwoko bw'abana b'Imana murazira. Ninagomba kuzobana n'Imana. Imana yamubwira Samusoni kugira uzobana nanje kugira nzokorane nawe ntuzopfa umukobwa uzarongora. Ariko uyu munsi abahungu b'iki gihe bapfa bavundukana. Ariko uyu munsi abakobwa b'iki gihe bata bo bapfundukanye gusa bakira kubona umugabo. Hari umuntu uzobona umugabo wibazaga umugabo ariko arishimye ari Shetani. Imana idufashe cyane. Hari umuntu uzobona umugore wibazaga umugore ariko ari Shetani arishimye witwa ngo umwana w'Imana. Reka nawe ni umwana w'Imana wategerezwa kumva isezerano ya icyera kigatwara icyera ikirabura kigatwara ikirabura. Imana idufashe cyane. Maze kubona umuntu w'Imana wakijije wamenye Yesu Kristo ukazavuga ngo wagiye ku mupagani ukazavuga ngo waciki ukazavuga ngo wagiye ku mubara agira kabiri gatatu witwa ngo umwana w'Imana witwa ngo wakuriye mu nzu y'Imana witwa ngo wakuriye muri repentance aho bavuga ubutumwa bwo kwihana ukaja ugacika ubibona ugatwara ukaja kurisha ubibona. Birashoboka ko ushobora kubishaka utabimenye mbega bigenda gute? Imana idufashe cyane.
nicyo gituma abakobwa badatewe Imana aribo bana b'Imana n'abakobwa mwirinde guhurunduka mwirinde kujana n'ibiguruka mwirinde guporomoka mwirinde kugira ngo mugume mu bwiza bw'Imana. Umuntu ugasanga akora ku kazi ariko ugasanga abadayimoni baraje baciye umukoresha akagukoresha akamuguza mbere ntumenye ko batewe ukibaza ngo ni urukundo ariko agomba kugukoresha ibyaha. Umugabo ugasanga ni uko hari abariko baramuha udusa mbere ariko ari nka kwa kundi kwa Delila agafata Samusoni amushyira ku bibero aramuyengayenga amukora atategerezwa gukora aramubwira ngo mbwira inkomezi zawe ziri wa mukobwa we inkomezi zawe ziri mu gakiza wa mugabo we inkomezi zawe ziri mu kugororoka. Iyo ntumenye ibanga wa mukobwa we ntuhemuke wa mugore we ntuhemuke wa mupapa we inkomezi zawe ziri mu kugororoka. Abantu hari hano batereje n'urugi Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndakubwira amategeko ntukarenge itegeko Imana yasize imbere yawe. Ijambo rifise n'ibanga nimugororoka bandanya ugororoke nimusenga bandanya usenge nimba wejejwe bandanya wezwe nimuririmba bandanya uririmbe nimukorera Imana bandanya ukorera Imana nimba wihanye bandanya wihanye. Imana yo mu ijuru izora mu ruhande rwawe. Hari amategeko ntarengwa niba ugomba kuba mu buntu bw'Imana. Ndabona uwitwa Aburahamu Imana iramusaba Isaka ahita aramutanga ariko ijambo rivuga ibanga yatanze Isaka kubera iki? Aburahamu yatanze Isaka kugira ngo abandanye agororoke. Imana iramupirira mugeza rero umunsi nohemukira Imana arayitanga aramutanga umwana we ari kinege naho yaramurose mu butayu. Ijambo rifise rikomeye cyane nuko bobangana. Icyo ufise icyo Imana yaguhaye aricyo gikwega abazi aricyo gikwega ishyari. Reka nakubwire ko waba umukobwa mwiza umenye ko ubwiza bwawe ntigerageza kandi icyo kintu ntiwakimenye. Ubwiza bw'umukobwa ntigerageza ubwiza bw'umukobwa ntigerageza kubera ubwiza bwawe naho ubwishime buzira nahita sigerageza naho ubwishime ubona umuntu akurondera ubundi aguhamagara kabona ni 3 bari 5 ugaca wishyira ku masiri hajya hejuru. Kuva mugufi wacu ubagaze kuki kumva bwiza gusa kandi abatari bake bava mu guca bugufi bagaca bishyira ku masiriya kandi abatari bake basazira iwabo inyuma yo kuja ku masiriya. Abatari bake batururira muri buwate ugasanga ni indaya inyuma yo kubishyira hehe ku masiriya. Imana idufashe cyane. Niba amafaranga menshi mbere kujya nabyo menshi amafaranga menshi utaciye bugufi utigishijwe n'Umwami Yesu utigishijwe n'ijambo ry'Imana utaciye bugufi mu yera ayo nayo n'igeragezwa igeragezwa naho tuyakeneye naho ari meza. Nicyo gituma Salomo yavuze ngo ndagusabye ibintu bibiri ntumenye ntugire umukene kuko notugwisha izina ryawe ariko ntugire n'umukene muremure yotubarira izina ryawe. Nabivuze ngo amafaranga menshi azana iki? Azana amageragezwa. Kiretse iyo bose baciye bugufi uzobona abantu
nigerageze bagenda n'abantu bato n'icyo gihe batazosubira kwegera bato n'icyo gihe batitaba amatelefone y'abantu bato n'icyo gihe batakubona n'abantu bato ngo bakare intoki ngo zidahura ngo ntizigira gute ngo ntiziramuka ngo zitarere ngo ntiziramuka nigerageze urakeneye kubanza guca bugufi munsi y'ukuboko k'umwami Imana itaguhindura ukamenya isi icyo ari cyo ukamenya ibyo bisi ikora ubusa ukazoronka amafaranga atakiguhindura ahubwo barahinduwe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya. Nari nzoma amafaranga menshi bigaragaza. Uyu munsi ushobora kuba ufise abansi bakurusha baguhora inyenyeri ufise kubera itaraje habona mugabo tugomba guserura iyo nyenyeri yawe. Yaba abapimba bakubita amashi cyane umenye inyuma yo guserura inyenyeri yawe abansi babaye cumi na batanu. Ufise babiri ubinyenyeri ikinyegeje ariko inyuma y'uko inyenyeri izahabona ugiye kugira abansi 30. Abansi 30 kuko ndabona hari abakunzi benshi baje kuri wowe ubu hari umuntu ari hano rigenda atanga telefone atamubwira kunzi wawe atamubwira kunzi we ariko inyuma y'inyenyeri yo guseruka kwiwe ugiye kubona n'abazokwitaba muyomba na basenge utige kubona mu buzima. Agakuriya twavukana na senge wawe twavukana na nyokuru wawe uriya jya nkomoka muri ndiwibina wawe cyane ni muvyarawe uzobabona baza uzobabona atigeze ubona mu buzima ubu inyenyeri itaraboneka inyuma yo guseruka kw'inyenyeri ugiye kuzobabona kandi abo benshi ntibazanwa n'ibyiza bamwe bazanwa n'ishari bamwe bazanwa n'ukuri abandi ugiye kuronka abagenzi atari abagenzi ugiye kuronka abagenzi ataribo ugiye kuronka abagenzi bazanwa guseruka kw'inyenyeri ugiye kuronka inshuti atari inshuti ariko zizanwe nuko ahantu inyenyeri ziserutse nyine numva haseruka byose hacaseruka abantu. Yesu adufashe cyane hacaseruka byose Imana idufashe cyane. Rero bizokugora ingene uzobesha amazi utaciye ku mavi utaciye ku birenge by'intumwa bizokugora ingene uzobana n'abo bantu bisaba guce ku birenge by'intumwa wigishwe ingene ugenda mu hasi. Reka turababare batanu Isaka yari afise mu mwanya turabura amariba angahe kandi aya mariba yose amazi yarayafise. Reka turabire amajyambere amajyambere Abrahamu yarafise kandi mwazi ko Abrahamu Imana yari yamuhaye isezerano yuko azobasekuruza w'amahanga. Amasezerano sasa ya Abrahamu yashikiye muri Isaka niwe yaciye mu munyamugisha ariko kandi acaramba ko n'umunwa wawe wabaye muremure waba n'abantu babiri baguhoye inyenyeri itaraja habona aho ugiye kwama n'abantu 30 umunwa wawe uzocureka gute ko n'ubwina bwawe bwaje butahora kubera abantu babiri barakuvuga mbega ko bagiye kukuvuga birengeje inyenyeri tugiye kuja habona
mbega uzotureka gute uzocusa gute bizoca bigenda gute hano naho hari atazi atwe n'abantu batatu cyangwa mu rupangu none sibyo baba mu rupangu bose babana mu rupangu nibo bamuzi niyo bamutelefone nibo bamutelefone nabo biganye baba bakundana nabo bakunomera ko ukabereka ngo uri bakimutelefone ibakimutelefone bikanga nkabona n'ingene zigira wumva niko naho umutwa umuriro ugahera nkagamba bandonera nkibaza hariho umamagara saa sita y'ijoro nagira nitaba akambarira ngo ejo ngo nagomba uzomugakira nkibaza nkumva ndagira ejo umpamagaye saa sita niriwe kwagana abadayimoni hano nakubititse narushe hageze ahantu tuze gutya gatoyi umuntu akampamagara mbarira ngo urumva ngo ejo uzomugakira ubwo umuntu awumisha gute hagatisha n'igipimo kwezi aho mukagamiye aho mukirira bwatsi uyu ashobora kuba ari ibindi nk'umwari kanihorere kuko ikiwe sinabizi bisobeje akavyatsi nkamwishyura umugwaneza ntiyangana ariko inyuma yaho nkamwigisha nkamufasha inyuma yaho akaza kubona yuko ivyo nakoze ari imitsime ariko by'ukuri hari ubundi yari guca mugimba jambo ateye ubwoba uzokwifata gute mu bihe uzoburi reka nayo amatelefone ndiko ndatelefonwa nayo n'umugisha sibyo none ariko n'umugisha wumva utari n'amageragezaho uri n'amagerageza n'umugisha uri n'amagerageza saa cyenda saa sita saa munani n'umugisha uri n'imigerageza reka navuge kw'iriba rya mbere iriba rya mbere atagita ngo iriba rya mbere ryise mu kirundi gisobanutse kutemerwa cyangwa gupimwa kutemerwa kwama niko yagize isaka yari yazi kandi namuhorera ibyo binako barabisibya bakuduza n'ifu usome neza hano ku murongo waho wareye ku murongo waho wa 20 urazabona hano bari ingene agenda akurikirana ingene bayasibije ibi bayasibye kugira ngo babone imirima kugira ngo bagaburire ibitungwa baca babwira ishari baravuga ngo imirima yiwe kugira yume reka tuyisuka n'ivu baravuga ngo kugira intatsi bazite reka dusibye amariba ngo bayasuka n'ivu yesu adufashe cyane bayasuka n'iki bayasuka n'iki hanyuma bayasuka n'iki bana dusenge banganidandaza banganikora bamanya cyane kimwe babona gihagaze n'utuvuga ngo ndahivuyemo kimoya isakamata atukurira rigira kabiri iriya bariyamira rigira kabiri ryoje atagiyito gute iriya rigira kabiri taturabirira rigira kabiri ko byisi mubisanzwe iryo mbere ryitwa kutemerwa irya kabiri atagiyitwa ngo indahiro ararahira arisi ararahira yesu adufashe cyane irya kabiri agitwa gute aravuga ngo ndarahiye kama Brian Bar ndarahiye nimba n'isezerano rya papa wanje Abraham ndarahiye nimba papa yavuganye n'Imana nimba papa yavuganye n'Imana yanjye nabandi umwana akomoka muri munda ya Abrahamu kandi Abrahamu akaba afitanye isezerano n'Imana Imana ya papa izobana naje ndarahiye naho bose ibyo babibagute nanjye ndarahiye ntibazotsinda ntibazongwanya
Fica